Kaze turabaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bacu mudukurikirana mu mpande zine z'isi. Kaze muri ano makuru agiye kubabwira amakuru ariko aravugwa muri kano kanya. Kaze tugiye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunzi bacu, tubibutsa kugira sabone, kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu no munsi rero tugiye kuyahera muri Kongo, aho muri Kongo tubabwira ibijanye n'urubanza rwaciwe ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo uheze sentare ya nkuru y'igisirikare ya Kongo yaciye urubanza, aho muri no rubanza warasanzwe yagirizwa mukuru yari umukoloneli yitwa Christian Kenge akaba yagirizwa urupfu rw'abantu babiri bari basanzwe bagejejwe agateka kazi na muntu ngaho muri Kongo. Abantu babiri rero yagirizwa kuba yarishe mu mwaka wa 2010 bari Floribert Chebaya na Fideli Bazana. Abari babiri bakanga barapfuye ku itegeko ry'ubu Christian Kenge, Colonel Christian Kenge yari umukuru w'igipolisi wo ngaha Kinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo. Ubu rero Christian Kenge akaba yaciriwe urubanza rwo gupfa. Urubanza rwo gupfa ngo rukazoca rushigwa mu ngiro ubu bya vuba. Ntituzi niba azobambwa canke azokwicwa mu bundi buryo, ariko sentare yemeje ko uru rubanza zoca rushigwa mu ngiro ubu bwa vuba. Ubundi rero yaciriwe urubanza n'uwari amwungirije, ubu nawe akaba ari umukomiseri yitwa Jacques Mugabo. Ubu nawe rero akaba yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka 12 mu gasho. Ubu rero byumvikana ko uko bari barafashe mu 2010 byumvikana ko yaramaze imyaka 12 mu gasho. Wewe rero akazoca ari kugwa nkuko bishikirizwa n'isentare. Ubundi rero amatohoza akibandanya n'umujenerali umwe, umujenerali wewe atigeze afatwa. Umujenerali rero nawe bivuga ko wewe yaragize uruhara muri ubu bwicanyi bw'aba bantu babiri, ariko rero ubu umujenerali we no baracidegenza kandi yacari mu kazi. Ariko rero abitwaye bituye isentare bemeza ko umujenerali nawe mu gihe atarakurikiranwa n'ubutungane ko n'ubundi nubwo bishimiye ibyavuye muri runo rubanza, ariko no umujenerali nawe bavuga ko yabigize mu ruhara. Bavuga ko sentare nawe yo mukurikirana. Umujenerali rero aboneka ko afise igitinyiro, akiri mu gisirikare ca leta. Wewe yari umusirikare, ntabwo yari umupolisi nka abandi babiri bari abapolisi, ariko umujenerali wewe yitwa ngo John Numbi aracari umujenerali mu gisirikare ca Kongo. Ubu rero nawe abituye isentare ya gisirikare bavuga ko nawe nyene yabigizemo uruhara runini, ko yokurikiranwa n'amategeko agahanwa cyo kimwe n'abandi bose bagirizwa buno bwicanyi bw'abantu babiri. Tubandanye n'amakuru ariko aravugwa ku mugabane wa Afrika. Yandi makuru ariko aravugwa ku mugabane wa Afrika na mu gihugu ca Guinea. Mu gihugu ca Guinea rero president canke mukuru wa transition w'imfata kibanza uyu ni Colonel Mamadou Doumbouya akaba araye amenyesheje ko agiye kuzosubiza ubutegetsi abasivile. Ibi rero akaba yabimenyesheje mu ikoraniro yagiranye n'abegwa ivya politike bose, ndetse n'abahagarariye umuryango mpuzamakungu n'abahagarariye ubumwe bwa Afrika, mu gihe ubumwe bwa Afrika n'umuryango mpuzamakungu bari kwamushira ku igitutu cane gose, bavuga ko yosubiza ubutegetsi abasivile. Hanyuma rero ubu Colonel Doumbouya akaba yaramenyesheje ko agiye gusubiza ubutegetsi abasivile. Muri ibirori Colonel Mamadou Doumbouya yamenyesheje ko azosubiza ubutegetsi inyuma y'amezi 36 ko ariho agiye gusubiza ubutegetsi abasivile. Akaba yavuze ko hakiri byinshi byo gukosora, arico gituma yafashe ico kiringo c'amezi 36, no kuvuga imyaka 3 yose. Mu gihe rero ubumwe bwa Afrika bwasaba ko ikiringo ciwe ca transition kitorenza umwaka umwe, ndetse na Nations Unies nayo ikaba yasaba ko ikiringo ciwe ca transition coba kigufi cane. Ariko rero Colonel Mamadou Doumbouya akaba amenyesheje ko igihugu gikenewe kubanza kwiyongera kwitunganya kigasubira kuba neza, maze akabona gukora amatora ngo yo mu mutekano ntangere. Ubu rero muri kino gihe abona ko bitoshoboka, ngo ico gituma Colonel Mamadou Doumbouya ngo yemeye kuzosubiza ubutegetsi inyuma y'amezi 36. Twibutse rero ko kino gihugu inyuma yaho uyu Colonel afatiye ubutegetsi akuye wari shebuja wiwe President Alpha Condé, kino gihugu rero cyarafatiwe ibihano byinshi cyane gose, yaba gukugwa mu muryango w'ubumwe bwa Afrika. Ubu kino gihugu ca Guinea nta buserukizi gifise mu muryango w'ubumwe bwa Afrika, ndetse nticemewe no kwitabira amanama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, ndetse congera gifatirwa n'ibihano mu ishirahamwe ry'ibihugu by'uburengero bwa Afrika bya West Africa, naho nyene gifatirwa ibihano nk'ibi
ibi rero nivyo ngo vyoba vyamutumye yemera ko agiye gusubiza ubutegetsi abasivile kuko abona ko atobandanya atwara igihugu bimeze gutya. Tubutse rero muri West Africa ko igihugu gitwarwa n'abasirikare muri ubu buryo bakurisa amakudeta, si igihugu conyene ca Mali, bibutse ko no muri Chad nuko bimeze ndetse muri Mali no muri Chad naho nuko bimeze. Muratunga twuko turavuga Guinea. Muri Mali Assimi Goïta nawe nyene atwara kino gihugu akaba yarakubise kudeta, nawe ararembejwe n'umuryango mpuzamakungu ndetse n'ubumwe bwa Afurika, aho nawe nyene asabwa gusubiza ubutegetsi abanyagihugu. Ubu rero Assimi Goïta wewe akaba ataramenyesha aho azosubiza ubutegetsi, ndetse no muri Chad naho nyene uyu Mahamat Debaya wahoze ari umuhungu wa perezida wa Chad Adebayo, nawe ntaramenyesha igihe azosubiza ubutegetsi, mu gihe se wiwe apfuye yaciye afata ubutegetsi agasenyura leta yari isanzwe ihari kubera se we yarapfuye apfiriye ku rugamba. Rero ubu nawe nyene ari kuri kino gitsure cyo gusubiza ubutegetsi. Bino bihugu rero byose bikaba byarafatiwe ibihano bisabwa ko vyosubiza ubutegetsi abasivile. Bikaba rero bino bihugu ubu ata manama namwe vyemerewe kwitabira, yaba amanama mpuzamakungu ya Nations Unies ndetse n'amanama y'ubumwe bwa Afurika. Bikaba rero ibihano bafatiye bino bihugu bibigeramiye ku kibazo cy'ubutunzi. Ubukene bandanya kwiyongera muri bino bihugu vya West Africa bitari bisanzwe binatunze cyane. Ibi rero akaba ari byo byabasugumye bituma biyumvira ko bosubiza bamwe ubutegetsi abasivile. Tukivuga nyene amakuru yo ngaha muri Afurika ku mugabane wacu, umukuru w'igisirikare ca Mali akaba ari mu rugendo mu gihugu cy'u Rwanda, aho amaze iminsi 3 ariko aragendera igihugu cy'u Rwanda, aho yakiriwe na mugenzi we w'u Rwanda General Jean Bosco Kazura asanzwe ari umukuru w'igisirikare cy'u Rwanda. Akaba muri runo rugendo rw'iminsi 3 yagize mu Rwanda yari yaje azananye n'abasirikare batari bake. Abasirikare bakaba barabonye akanya kugirana imyimenyerezo n'abasirikare b'u Rwanda, ndetse bakaba basinyanye n'amasezerano menshi yo kuza barafashanya mu vya gisirikare. Ubu rero General Oumar Diarra akaba yaranabonanye na Perezida Kagame, aho baganiriye ivyo gufashanya nawe nyene mu kibazo cy'umutekano cyane cyane muri bino bihugu vya West Africa. Tubutse ko muri Mali hasanzwe hari umutekano muke, ndetse hari imigwi myinshi isanzwe igwana nk'imigwi y'Abatuareg n'abandi, ndetse n'imigwi ifitaniye isano na za Boko Haram ndetse na za Islamic State isanzwe iri muri kino gihugu idasiba kwica abasivile n'abasirikare. Ubu rero umukuru w'igisirikare ca Mali Oumar Diarra mu minsi 3 yamaze mu Rwanda yavuze ko yamubereye iminsi myiza cyane rwose, aho yavuga ko yize byinshi igeranije naho ngo akarere k'u Rwanda gaherereye, ngo na cyane cyane ko akarere k'u Rwanda ngo kamenyereye iby'intambara z'iterabwoba, cyane cyane intambara zibera mu buseruko bwa Kongo, aho u Rwanda bagiye ruzigwana. Ubu rero ngo ivyo bakuye ubumenyi bakuye muri kino gihugu cy'u Rwanda abasirikare biwe ngo bagiye kubukoresha muri Mali, naho ngo kugira ngo bashobore kugarura umutekano. Umusirikare umujenerali Bosco Kazura atwara igisirikare cy'u Rwanda akaba yamwemereye nawe ko igihe cyose Mali izoba ikeneye ubufasha bw'igisirikare ko u Rwanda rwiteguye kubaha ubufasha. Urugendo rero rukaba rwarangiye kuri uno munsi, akaba yasubiye inyuma, aho yari kumwe n'abasirikare nibura bashika hafi 200 yari yagiye ajanye nabo mu gihugu cy'u Rwanda. Bakaba baragize imyimenyerezo hamwe n'igisirikare cy'u Rwanda nk'uko twabivuze. Hari amakuru tuyarangirije ku mugabane wa Afurika, tubibutsa kugira sabone, kugira subscribe.